Hello, welcome to Baroye TV. Ndabaramukije. Nibaze ko mumeze neza haba ari ngaho mu Burundi cyangwa mu byo hanze. Kuri micro mukwe na Benishu, kuri kamera kumwe na Pasipro. Turi neza na neza kuri Oha Cafe, kugerekereza rya 8 kwa gatatu aho twibuka umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe agateka k'abakenyezi. Twagendeye rero abakenyezi bari uno musi mukuru ngaha muri Ola Cafe turaza kuganira nabo, ariko imbere ko twinjira mu kiganiro nyezina reka mbaze nipfuza umunsi mukuru mwiza abamama bose aho bari kuva ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi eka no kw'isi yose. Mbabe umunsi mukuru mwiza, mubandanye mwibuka ko namwe mufise agaciro, ko namwe mufise ijambo, ko namwe kandi mushoboye. Ndabipfuza rero uwo munsi mukuru aho muri hose babere umunsi mukuru mwiza, ariko kandi n'abatumira haba abakenyezi canke abagabo canke abana, eka mwese muri rusangi muze kugumana nacu ntimuje kure, tuze kurabira hamwe uno munsi mukuru ingene bawuhimbaje, mbega bavyakiriye gute, ugeze bifuza gushika kuki, mbega baribuka ko bafise agateka nabo, baribuka ko bashoboye nkuko umunsi mukuru wabo ubivuga ko nabo bashoboye. Uno munsi turabona abakenyezi baba abakonvoyeri, baba abashoferi, baba abamekanishe, eka ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye. Ikirenze ko kandi barashobora kwiga bakiga n'amashuri menshi, ugasanga umukenyezi yarize za kaminuza yaragize na doctora, aho kera ivyo bitabaho. Twaza kuganira nabo rero batwingene biyumva. Turi muri centre ville mukabarekeza cyane kitwa Ola Cafe. Ntimuje kure rero mugumane nacu turabire hamwe ingene umunsi mukuru uri kuragenda. Bakunzi bacu Baroye TV, nababwiye neza na neza ko turi muri Ola Cafe aho turi kumwe n'abo mama baberewe cyane, bambaye koko nk'abakenyezi, bambaye ibitenge baraberewe cyane. Si ibitenge gusa, kuva mu mutwe sinzi abantu babakora muri salon, mu mutwe makeup, ibirato, mana yacu no munsi mukuru wawe witeguriye bameze neza cyane muri rusange. Tugomba tuganire nabo rero batubwire bimeze gute, bawiteguriye gute no munsi mukuru. Ndaza guhera ku mumama umwe ndagenda bose baza kutuganiza batubwire uko biyumva. Ndahera kandi kuri Mama King wiyumva gute? Tumeze neza cyane gose. Ego na cyane ko umunsi mukuru wacu. Ego nk'umukenyezi ndanezerewe, ndi mu kibanza ciza, kumwe n'abagenzi beza, abakenyezi bagenzanje. Hama ndashimira na Roy TV yatwizeye nk'abakenyezi, inkingi y'urugo, inkingi y'iterambere, bafise ico bakora mu gihugu, guteza imbere. Mwarakoze kutwizera. Murakoze cyane ko mudushime. Tukiri ngaho nyene turashaka mutubwire ku ruhande rw'iwanyu umunsi mukuru wa Rowi Mars ubabwiye iki? Bon, umunsi mukuru wa Rowi Mars nk'umukenyezi ahari hose mu gihugu, hagati mu gihugu, nibaza ko utwibutsa ko turi abantu Imana yateteka. Turavyara tugaheka, turarera ibibondo, dufise akamaro gakomeye mu rugo no mu gihugu. Rero kuba itariki yarahabaye biratunezera cyane, biratwibutsa uruhara dufise mu gihugu no mu iterambere ry'igihugu no mu kigo no mu kibano. Turanezerewe cyane. Ego ku ruhande rw'iwawe uranezerewe cyane, ndiko ndakubona mu bubare twagiye turacamwo ndetse muri rusangi hari abamama gusa. Mbega dusubiye inyuma gato, uno munsi mukuru woba wawuhimbaje muri rusangi uryohewe wenyene canke uryohewe n'umuryango wose? Mufasha yavuze ati ngire ndakubwira agatenge ndaguteteka nk'umukenyezi, ndakwambika ubegwe guhera ku kirato gushika ku mutwe, ugende mu kabari gusangiza, nta kibazo biza gutera ko nzi ari abamama baza gusanga uno munsi nibataha utashe wari uryoherwa wenyene. Byagenze gute? Inama yarinze kuhaba canke wewe nyene wavuze ati jewe no munsi mukuru n'umunsi mukuru wa Rowi Mars ndaza kugenda kuryoherwa, si ngombwa ngo tujane n'umufasha wanje, kandi si ngombwa ngo aze gusohoka aho nza kuba nsohokeye. Bipanze gute kugira ngo baze kudukurikirana bumve ko hatabayemo kugarariza? Hari abantu benshi maze imisi mbona bandika ngo mbega abakenyezi bobaha imisi mikuru nk'itanu ikurikirana n'umunsi mukuru wabo mu misi yose igize umwaka, twobakira ugasanga umenga habayemo kugumuka. Wowe ku ruhande rwawe uvyakira gute? Je ku ruhande rwanje uruhusha ndarufise, ndarumaranye imisi ibiri.
ego iminsi 2 iraheze mfise urwo ruhusha rero umugabo wanje yarampaye uruhusha mana yanje yarampaye uruhusha gusa sinza kwibagira nk'umukenyezi sizindi nshingano nyinshi mu rugo ndaza kuryoherwa n'abagenzi nigina umunsi mukuru wanje nk'umukenyezi kamanze kugaruka mu rugo kare umwanya unganya ibindi by'urugo abavuga ko bari kuduha iminsi 5 10 oya umurakwiye ko dufise turi bamaboko igihumbi dufise byinshi byo gukora mu ngo dufise byinshi byo gukora mu kibano mu gihugu iminsi 5 ya off numvume ngo yo bari myinshi umurakwiye ego ndagushimiye cyane mbere ko turangiza ngo ndakubaza akabazo kamwe gusa cyo turangiza cyangandira n'abantu umunsi mukuru wa 8 Mars n'umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe abakenyezi muri rusange ariko bimwe mu byo twenda tubona abakenyezi barashoboye hari ibikorwa byinshi bakora meme n'abagabo batokora ugasanga no munsi umumama ahembwa amafaranga menshi asumba n'umugabo ahembwa akora ibikorwa byinshi akora amasaha menshi meme naho bafise umwana yonsa ariko arazi ko ashoboye arazi ko nawe afise agateka ugasanga ibyo byose ariko abikora mbega mu makingi ariko badukurikirana abakenyezi usanga no munsi baguma mu nzu ugasanga abagabo babasumira byose baraba stokiri ngaho amahera y'inzu barimenya kira kitu umukenyezi no kucara ngaho ngo rero umwana mbere ko turangiza nakakaja ngo babwira mukubitsa ko nabo bashoboye bwo no munsi mukuru wa Rubimas ubaka akaje keza kubabwira ko nabo bashoboye bituke gukora ibikorwa bakuramo ko mpuzu no munsi mukuru n'umunsi mukuru wo kuryoherwa gusa ahubwo muganire muje hamwe muhanurane nk'abakenyezi muvugana ati abo ko turosa kanya bimeze guto project wawe n'utwahe mbega nawe usabihiriza iki mu rugo nimba umugabo ari ha mahera y'inzu gowe nawe gastoke ntaca bari wowe wimenye bimeze gute mu majambo bakimbere ko turangiza kugira kujya mukamubwira ko inzu ko dukurikira cyangwa tubiri kubyana no musi mukuru wa Rubimas no musi mukuru wo kuryoherwa gusa ahubwo umusi mukuru wo gurira hamwe munahanurane mu bugana ingene abakenyezi bakwiye gutungana inshingano z'urugo mu rugo mu bijanye n'amafaranga mu bijanye no gukora bimeze gute mu makiri murakoze cyane ikintu cya mbere mperako umukenyezi n'inkingi y'urugo nimba ari inkingi y'urugo no mu gihugu arakenewe ko afise byinshi afise ijuri rigera kure cyane mu gihugu mu kibano nabivuze kuva imbere y'igihe ndatera kamo umukenyezi yibaza yuko azofungura ari uko umugabo avuye mu nzu mbega umunsi azogwara mbega umunsi umugabo atazoba hari abana urugo ruzoba rufuye kandi ari wewe waripiriye y'urugo ndahamagarira abakenyezi gukura amaboko mu mpuzu nitwebwe terambere ry'urugo nitwebwe terambere ry'igihugu umukenyezi wese yiyumva ko ataca afise aterera mu rugo uwo si maboko igihumbi vraiment ntiduhendane si maboko igihumbi ko maboko igihumbi gisigura ibintu byinshi ni wa mugore umugabo agenda akarondera minervare y'abana amahera yo kuriha inzu stoke yo mu rugo hama nakavuga ati okay abana banje nanje bariga ko udisa abana banje barafise umukozi abana banje barakenera umukate wo mu gatondo mu rugo no gufashanya bitube rero babagore bo kwicara ngo twamikare nk'abamikazi ko kego no turabamikazi ariko ibihe tugezemo ubu umukenyezi nawe yitahura akamenya n'ikibanza Imana yamuhaye arimo arafise gukura amaboko mu mpuzu agafasha koko nk'uko ari inkingi y'urugo ntibiherere mu majambo bije no mu bikorwa kuri uno munsi rero ndahamagarira abakenyezi batewe iteka byo gushika kuri uno munsi nikube kwicara ngo tujye tunywe tuje mu birori mu maboite de nuit n'ibindi oya si wo musi mukuru wacu ni umunsi wo kwicara nk'abakenyezi tukayaga ku bikorwa by'iterambere tugahanurana aho bitagenda neza mu kigo umwe abona ati jewe ngaha anye mu rugi wanje ndabona ikitameze neza canke kuri jewe mubona no hindura iki ntitube udukundi tw'udusakusaku ntitube udukundi two gusesagura ubutunzi bw'urugo oya tube udukundi two kuyaga kubijanye no kwiteza imbere tube udukundi two kuyaga kubijanye no guhanurana mu ngo kugira ngo dukomeze ryateka bwa buntu Imana yaduteye bwo kuba umukenyezi kuko ni ikintu kitoroshe cyane kuba umukenyezi ego jewe no hamagarira abakenyezi kutabifisha ubusa dukenyereze igume nyabuna dushigikira abafasha bacu turabe indero y'abana bacu turabe mu kibano ku bintu byose bimeze neza yamaboko igihumbi dufise tuyasanzaze mu makwayos hose aho hantu hariho akahaze tugakosore nk'uko turi bamaboko igihumbi murakoze imbere ko turangiza ku ruhande rwawe mu makingi ugasanga umugore arifuza gukora arafise n'umwete wo gukora wanashima n'umutahara ubona ariko no munsi ugasanga umugabo wawe arakubereye intambamye ariko arakubwira ati nyabuna guma muhira ndabira abana ncunga urugo
uko twakuze kera bavuga abakobwa n'abazezi wanzu ugasanga bigumye bigaruka ugasanga umugabo arakuboha ntashaka gusohoka ngo ukore ntiyemera kuja mu mashirahamwe ntashaka gukura amaboko mu mpuzu niguma ngaho rero umwana vyarubere abana bakure ku ruhande rwaho naho mbere ko duce turangiza ndazi nawe bariko barakurikirana kuri uno munsi mukuru kugira ngo abamama nabo bafise ico kibazo imitahira hari ugasanga umugabo afise amahera menshi umugore arifuza ati none mpa basi na 2 million ndabutuntu mba ndakora kugira ngo dufashanye ariko afise intamba umugabo ntigera amwemera ko ivyo navyo bikunda nakaye kajambo babwira kugira ngo nabo uno munsi nimumvuza kino kiganiro baronka inzira ejo mu gatondo itariki 9 aho bukera batangure bakore igihugu cyacu ndetse imiryango yacu itera imbere bivuye muri aba bakenyezi nakaye kajambo babwira akajambo nobwira ni nk'inkebuzo basaza bacu abafasha bacu nobahanura ko aho ibintu biriko birerekeza ubu nta mukenyezi akiriho kuguma muhira na mama wiwanje nizere ko yaruhutse uno munsi ejo azoba yagiye ku kazi kandi ari umukecuru ari ruguru rero nohanura aba bashinga ntahe babona ko bikwije amahera ahari abana baja ku ishure biga amashuri azimvye kubera ukuboko k'umugabo umwe ibintu birahinduka umugabo ntiyamaho umugabo ntahoraho nibaza ko nabo boha akaryo abakenyezi nabo bakiteza imbere bagateza imbere urugo ntibibe bya bindi ngo guma mu rugo woza abana guma mu rugo ukorope ekanyabo umukenyezi arashoboye kuguterera kuri hinzi umukenyezi arashoboye kuguterera gukora urubanza rwafaniye mwateguye umukenyezi arashoboye guhamagara kugira ati mushinga ntahe wanje nyabuna nanje ngaka kaje nibikanye niziganirije ndabicuka gufasha mu iterambere ry'urugo ndahamagarira abafasha bacu nibaduhe natwe dukore twese turondere igihugu kugira gitera imbere ntitwovuga ngo twese abadamu twicare mu mazu ngo abagabo bari bo barondera bonyene ivyo kononekara ni vyinshi guhera mu ngo guhera mu kibano no mu gihugu ndahamagarira abagabo kumviriza abadamu babo naho benshi biyumvira ngo hari abagabo biyumvira ngo mpaye umutaha umugore azoca nganza sinzosubira kugira ijambo mu rugo ekanyabo twese turondere kubw'ineza y'urugo kubw'iterambere ry'igihugu umugore nawe nyine nagorora amaboko ave mu rugo nimba ari tomati nazidandaze nimba ari utuntu agenda mugaba amahera umufuko wose uronka agafaranga murakoze tugushimire cyane reka tuganire n'ubundi amazina yawe kwitande amazina yanjye yanyita Berize Manirambo nurubatse ntabwo ndubatse umumama w'abana bangahe ndi umumama w'umwana umwe hari akantu kamwe ntibagiye kubabaza ari abantu bariko baravuga presentation usavuga ati ndi umumama w'umwana umwe n'umugabo sinzi ko abana bose abagabo babira oya twaba turi kumwe dufite umwe wese afite umugabo umwe nawe ufite abagabo babiri hari arimo bavuze abagabo babiri hari gushaka gusanga umwana umwe afise papa wiwe n'undi mwana afise papa wiwe muri presentation yotegezwa kubishiramo kuko n'umwana identité yiwe ashaka ko afise papa wiwe ubundi papa wiwe bimenze gutse abandi rwanda nkaje yewe umwana afise ni umugabo wanje jewe ubwanje nta mwana ndaronka n'umugabo wawe ufise umwana umwe n'umugabo umwe ni byiza cyane muri iki gihe biraharaho ugasanga umuntu afise abana baravangavanze base ariko ku ruhande rwawe urumva ko ari sawa oya je twavanze banze jewe nta mwana ndaronka ariko umugabo twabanye afise umwana mwabanye afise umwana urumva uwo mwana nawe azoca agira abamama biwe babiri nihagira igihugu nk'undi mwana afise umwe afise mama umwe ubu niwe w'umurezi ndagushimiye cyane ndabona muraryohewe cyane muraberewe igitenge ciza isaha mu mutwe asha bimeze neza cyane nihora umunsi mukuru wari w'imansi wari wawiteguriye wakiriye gute nawe ku ruhande rwawe nawakiriye neza cyane nawiteguriye cyane rwose ndayifashije n'umutware wanje kuko jewe ntavyo nari kwishoboza ariko kubwo narishigikiye n'umutware wanje byakunze ko ndawitegurira neza warushigikiwe n'umutware wawe umunsi mukuru turaronka agafanta gasitwa kameze neza urashobora gusohokera muri Ora Cafe kw'izina ry'umutware wawe muri no mwanya wumva wamubwira iki muri no mwanya ndamushimiye cyane kuko yanteye iteka nanje ryo kugira hamwe n'abandi bakenyezi byari gukunda nanje akagumiza muhira ariko yashatse kuntera iteka kugira nje hamwe n'abandi nanze mbone ko ndi umukenyezi abushika
kuri uno munsi w'itariki 8 z'ukwezi kwa gatatu umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe abakenyezi hariho abagabo benshi batashoboye kuronsa agatenge keza abafasha babo batashoboye kuronsa udufaranga two gusohoka ngo basangire umunsi mukuru hamwe n'abandi uno munsi nawe abagabo wabwira iki? Abagabo bari kune bari gutanu hariho utabikoze kubera ko yabuze uburyo hariho n'uwabikoze kubera ko yabaniye umugore wiwe zero n'ukuntu yoba mubona ingene yoba yitwara mu rugo akavuga ati hamwe umugore wanje no mureka akagenda hari ayevye hava yemera nabi n'undi yavuze ati sheri wanje urabona uburyo dufise amafaranga y'ibiharage n'umuceri ibyo tuzokugaburira abana mu ijoro reka iro w'imarse y'ino munsi uyisibe tuje twitegure n'undi mwaka ego ku ruhande rwawe tukiri ngaho nyene uwo bayabimwimye kandi amahera yafise kuri banke yuzuye ugasanga arayafise igitenge ntiyari kukibura kandi n'amafaranga yo gusohoka ntiyari kuyabura uwo bayabibuze uwo bayabiretseho kubera afise ubukene nibaza yuko ko mwemeye kubana mu mahirwe no mu marushwa uwo nibaza ko ashaka kubitahura uwo wavyashitse nawe akabimwima kandi bihari n'akahe kajambo bubwira uwo mugabo yaba yakoze ibyo uwo yayamwimye ayafise jewe ngaho canibaza canihaye ikibazo eske none yamwimye kubera iki ari igihe usanga abagore mu rugo batifata neza kuburyo umugabo we ashobora kumwima ikintu agifise sero na comportement ziwiwe rero uwo yamwimye yafise narabe ko hari ico yokebura kuko umugabo agukunda nta kintu yokwima umugabo n'umugore wibaha umugabo nta kintu yoshobora kukwima agifise kuko byose by'umugabo bifite ndagushimiye cyane ko murakoze cyane amazina yawe ukwita nde? Je amazina yanje ayo bamenyereye kumpamagara ni Maguru cyangwa mama Nicole kuko ndi umukenyezi ego izina rya rindi ricarimva ko nawe ucivyumva Maguru bari gutaziriye kubera iki? Maguru bari ntaziriye kubera kugendagenda nawe urabizi yuko iyo umuntu adatambutse atavuye muhira kandi ngo akanyoni katagurutse ntikamenya niyo bweze nuko babonye uri muri ba bakenyezi banyaruka cyane meme naho abahetse umwana akagenda ariruka gusuma gukora ibikorwa mu minota ibiri byose ukaba bihejeje batabona mu gupatira Amaguru nibyo kabisa yego nabo nyene barabibona kandi barabizi benshi murazi ko muhamwama mwanyituye mu minota ibiri bashambanguka bwa gisiga kabisa nkarusha umuntu ravyo kunyaruka ego Maguru ku ruhande rwawe nawe umunsi mukuru wawe w'imarse umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe abakenyezi nawe wakiriye gute? jewe ndaryohewe rwose cyambere nshimiye Imana yo yangejeje kuri uno munsi si bya bose hari abandi bakenyezi baba bari bavyiteguriye ariko batahashitse ariko yoyo yahangejeje nihabwa icubahiro ibihe byose ego hama ikindi ndashimiye umutware wanje amaye uburenganzira bwo kuza yavuze ati umunsi n'uwanyu ndawubahaye ati usa mwibuke ati nanje ndamushura ati turibuka yuko dufise ikindi gikorwa kituraba mu rugo dutegerezwa kwimenya ku ruhande rwawe Maguru abakenyezi baza gukesha canke banashima bazotaha ejo kuvuga ko umunsi mukuru ari wabo ugasanga barafashe minenegwe inshingano zabo bari gukora mu gutaha bibagiye ko ari abakenyezi bakaca bazituma umunsi mukuru ko ari umunsi wacu wo kuryoherwa turaryoherwa kuva mu gitondo turacaye 13 n'iminota ku mugoroba tuza kuja gukesha abafasha bacu baza kuraba ibyo bakora muhira mbega ubahanuye ubwo ntibaza kuba barenze amategeko bimeze gute ku ruhande rwawe? yagiye kubwiwanje ndabona ko baba barenze amategeko kuko agateka umuntu arakiyiha kandi utakihaye ntawe ukaguhereza ni ukwiyubahiriza nk'uko turi abakenyezi turazi yuko twese twarinze twitwa abakenyezi kuko dufise icyatumye twitwa gutyo turi bayinarugo dufise urugo turimo dufise ibituraba dufise abana bari mu rugo erega n'urya mufasha wacu naho yaduhaye uwo mwanya soko yaduhaye umwanya yuko ngo duhava tugenda ngo turareyo oya hariho amasaha ntarengwa hariho umuntu adashobora kumenya yuko hari inze hagera yuko ari saa sita y'ijoro kuba wamaze kuja mu wundi munsi dutegerezwa kubahiriza umwanya amasaha n'abajya twasize muhira baradukeneye kuko na kare nitwe turi bayi na rugo no kubaraba ego ndagushimiye cyane amazina yawe kwitande?
jewe nitwa umuvyeyi Clarisse. Umuvyeyi Clarisse, umuvyeyi niryo zina abavyeyi bakuze Izina ryanje ry'ikirundi. Clarisse, urubatse? Yego. Umudamu afite abana batatu b'abahungu. Umudamu afite abana batatu b'abahungu. Turi ku munsi mukuru wanyu mpuzamakungu wahariwe agateka kanyu, mbega nawe wakiriye gute? Je nawakiriye n'amahoro menshi, cyane cyane yuko nabasha umwanya wo kwitegura, ndisunganya bampa uburyo mu kugenda no mu kurya no mu kunywa, ndashimye rwose. Urashimiye cyane uwo muntu yaguteye iryo teka akakurosa ico kwambara, uraberewe cyane, wambaye igitenge ciza, uranasohoka muri Ora Cafe harazimvye hameze neza cyane, uraryoherwa ko kurya nako kunywa. Uwo muntu uramushimiye kwezi? Ndamushimiye nari hose bawe. Ego nacika intege, n'umundi mwaka azompa umwanya n'ubururu bushaka gushika ngaho. Ku ruhande rwawe Clarisse, turi muri Ora Cafe ariko turazi neza ko hirya no hino abakenyezi bahakoraniye bariko bararyoherwa, canke ndetse abagenzi bawe turi kumwe muri rusange, ugasanga hari abantu bafise uruhusha rw'umwanya muto, ariko ugasanga nawe urafise liberté uza gutaha aho ushakiye canke witunganije, urafise ngene umwanya wakoresheje uno musi uzowurekipera ejo, ariko mwese inshingano ntizingana. Ugasanga aho muri muraza kuvuga ati jewe harageze ko ntaha, nanje ntaragera ko ntaha. Mbega abazi ko bafise uruhusha ruke, wewe ku ruhande rwawe ubahanura? Ubahanura muze kuguma muryoherwa canke muze kongereza umwanya ko ari umunsi mukuru wanyu? Oya, uri muntu afise uruhusha aba yahawe, hariho abaza gutaha kare, hari abaza gutaha batevyeho gato, bivanye na buri muntu umufasha wiwe nk'uko yabimupangiye. Ariko mpanure cane cane barya abagore babona yuko itariki 8 z'ukwa gatatu ari umunsi wo kwirekura, n'umunsi wo kuboregwa, n'umunsi wo gukora amanyanga menshi ngaha mu Burundi. Ntabwo ndabateye intege cane, numva nobabwira yuko bokubahiriza amategeko y'urugo, ko nta mugore n'umwe kw'isi ari hejuru y'amategeko. Ego isaha bababwanya n'umufasha wiwe ko yotaha kare, na cane cane ko umugore umukenyezi ari mu maboko igihumbi, yaba yasize abana, yaba yasize umufasha, teza kwisunganya kugira ngo ku mugoroba ntihagire ikintu cyose coba kibi, ntihagire ikintu cyose bomubura nka mama w'abana. Hari ibindi tuko turabona mu kibano, ugasanga uno munsi mukuru wacu wahariwe umunsi mukuru mpuzamakungu w'umukenyezi, nimba umukenyezi yahora ateka, yahora akura, yahora akoropa, yahora akora ibindi byose mu rugo, ugasanga uno munsi ukamenga bakavye, ukamenga ivyo bikorwa twahora dukora, uno munsi ngo abagabo nibo basigara muhira. Ku ruhande rwawe Clarisse, aho bafata ko ari uko bimeze, ubahanura iki? Oya, umukenyezi azokwamara umukenyezi, umukenyezi azokwamara munsi y'umugabo wiwe, azokwamara umuntu yumva kandi yubaha. Nuvuga ko itariki 8 z'ukwa gatatu kuvuga yuko umugore acaja hejuru. Oya, umwanya wo kumuha aje kwisunganya n'abandi bakenyezi nkabo, nkawe baryoherwe batahe, kuvuga ko wewe yuko acaja hejuru y'amategeko. Abandi bahanuye yuko uyu munsi tobakanga kuko uherana n'uyu munsi nyene, urugo rurabandanya, ibikorwa birabandanya, n'uyu munsi nyene hari abafite inshingano zo guteka mw'ijoro, hariho benshi basize batetse no ku murango, kugira ngo abana bagume muri bitimiye kubaho neza kanye n'abana. Ndagushimiye cyane. Urakoze nawe. Ego. Amazina bakwita nde? Banje nitwa Kiza Jacqueline, ariko kubera namaze kwibaruka, ifise abana, izina bamenyereye ni Mama Keva. Kiza Jacqueline bita Mama Keve kubera wateye iteka ukaba ufise abana. Mama Keve musanzwe muba hehe? Tuba mugahe. Turi neza na neza ngaha muri Ora Cafe, nasanze muryohewe cyane, aho uno munsi mukuru ari mpuzamakungu, mwibuka agateka kanyu. Mbega ku ruhande rwawe uno munsi mukuru wakiriye gute? Mukuri uyu munsi mukuru vraiment ndanezerewe cyane. Ndanezerewe cyane gose kubona twashitse kuri uyu munsi w'iwacu, kandi ndanezerewe cyane kubona n'umutware wanje yanyemereye kuri uyu munsi, akambwira ati genda unezerwe n'abandi. Mukuri ndabimushimiye ko yari yarangije araraba ingene yongurira n'agahungu kugira nezerwe mu bandi,
n'agafaranga nyine ko kwifashisha kugira ndoni nyine mfungura mu bandi no mu bandi urumva mukuri uno munsi mukuru ndawunezerewe cyane gose. Uno munsi mukuru urabunezerewe cyane uraryohewe muri rusangi ku ruhande rw'abavuga yuko byose ubikesha umufasha wawe ari we mu majambo make ushimira cyane cyane ndamushimiye kuko hariho kuri uyu munsi hariho abakenyezi abatware babo bababujije kugenda kunezerwa kuri uno munsi ariko wewe yabinyemereye nico gituma ndamushimira kabisa. Ku ruhande rw'iwawe uramushimira cyane mbega bagenzi bawe cyangwa inshuti zawe muri rusange bashobora kuri uno munsi mukuru wa Wimars abafasha babo batabemereye ngo baje kuhimbaza ubuhanuriye ntizihava zisambuka usange barasinya nukujewe abanyankeko nza kuryoherwa hamwe n'abandi bamama kuva uno munsi je divorce irabaye bimeze gute abamama uno munsi batarasaba ukaryo bariko baradukurikira ubuhanuye iki kuri uno munsi mukuru wa Wimars? Jewe icyo ndabahanuye nuko bokwihangana kuko uno munsi umutware yanse n'undi mwaka uzogera birashobora gushika ugasanga umutware muri uyo mwaka ukurikira aramwemereye. Rero dutegerezwa kubaha uko biri kose dutegerezwa kubaha abatware bacu batubujije turihangana hama bishoboka urashobora kumubembereza ukamukuyakuya kugira urabe ko yokwemerera ukagenda mu bandi. Tukiri ngaho nyene nambura amasasa nkagiye bishitse akanka tukagira aya masaha ni hafi 14 ntarakwemerera kandi ubishiko afise amahera bitari ngombwa ko akwankira amahera yo kunywa gafana cyangwa gufata akabroshe byari bihari ariko yakwankiye wenyene mu byo wavuga ati uwo munsi mukuru iminsi mikuru isanzwe nk'iyindi nta gaciro yabihaye umukenyezi mugenzi wawe byo bimeze nkuko nyene umuhanura iki muno mwanya za kubyifata mu gute? Jewe cyo no bahanura umukenyezi wese byo wavyashitse umutware wiwe akamwankira je no muhanura guca bugufi kuko avuze ati arishize hejuru ibyo nabyo si byiza nubwo biruko uyu munsi ni wiwacu arashobora kuguma muhira akarindira agakora utwo muhira akicara ega birashobora gushika ugasanga umutwara agarutse agasanga ari hajya kubwo kubona ko yamwubashe ugasanga aramubwira ati tora yo gure n'agafana cyangwa ari abafata agaprimusi akamubwira ati fata n'agaprimusi kamwe ugasanga umunsi uraheze kuko uyu munsi ni umunsi umwe gusa kandi uzosubira kandi kuza Imana itwongeye igihe cyo kubaho. Ubu turi muri 2025 2026 uyu wundi munsi uzogera arashobora gushika ugasanga kuri uyu munsi wundi aramwemereye cyane nubwo atomwemerera no munsi ugasanga burakeye aramubwiye ati genda erega nubwo uyu munsi ari uwiwacu n'indi minsi ni iwacu niko novuga kuko kugenda ahantu kunezere nejo arashobora kumwemerera akamubwira ati genda kuko ejo ntakwemereye genda atamwemereye naho yubahe kuko abatware nabo kubaha. Tugushimire cyane. Amazina yawe nawe kwitande? Nitwa Ndayikengurukiye Odette umukenyezi banyita Mama Kovar. Mama Kovar wimva gute Mama Kovar kuri no munsi mukuru mpuzamakungu wahariwe agateka k'abakenyezi? Ngo ndaryohewe cyane cyane gose kuba uno munsi nasohokeye ahantu naho heza ibyo byose ndabishimira umufasha wanje ahari hose ndamushimira cyane mubwira nawe kumukunda yumve yuko ndamukunda kandi ndamwubaha. Umufasha wawe rero yakoze kugutera iteka naho wari usanzwe wararitewe ukita umuvyeyi ukaba wambaye igitenge ciza cyane ukabushajije ukaba wicaye muri Ora Cafe umeze neza cyane usa neza cyane muri rusangi uramushimiye? Ndamushimiye cyane twamberewe ingufu ziwe Imana wamugira mushoboje naka kandi kajambo mva kugira ngo kumutera intege kugira ngo ntazobikore gusa ku munsi mukuru wa Wimars no mu yindi minsi mikuru cyangwa mu yindi minsi isanzwe azokwama amenya yuko wateye iteka nawe azokwama gutera iteka naka kandi kajambo mva kugira kajambo ka mbere no tera hari hose ntazara zo kubyumva ariko ndamukunda kandi cyane kandi ndamubaha. Ndagushimiye cyane. Amazina yawe kwitande? Nitwa Anne Marie ariko banyita Mama Lazwa ariwe Mama la Joie. Mama Lazwa Mama la Joie. Ufite umwana yitwa la Joie? Ufite umwana yitwa la Joie bamwita Lazwa.
na dejeuner yamwise la joie kubera iki yamwise la joie kubera ava Igitega atazi kuvuga izina neza. mu bisanzwe nta gifaransa azi sinzi aho yize kwa Kimba. Mama Raja wiyumva gute kuri uno munsi mukuru mpuzamakungu wahariwe abakenyezi? Numva nezerewe cyane kubona nishimye ndi kumwe n'abadamu beza nk'aba, nkaba n'umugenzi wanje yandungise kuza kunezerwa n'abadamu beganzanje. Mugenzi wawe ushatse kuvuga umufasha wawe? Yego. Yavyakiriye gute? Ntiyigeze akubanira utanguye kumuzanira amafagitire, bumva hakenewe gutengesha 250,000, hakenewe amahera y'umutayeri, hakenewe amahera yo gusohoka, hakenewe amahera ya déplacement. Ku ruhande rwawe umufasha wawe yavyakiriye gute? Yabifashemo neza, yaranezerewe. Ahari hose yumve ko ndamushimiye kuko yaramaye amafaranga, ndagura igitenge, aramamara yo gusuka, naho ndi niwe yandungitse. Nukuri ahari ndagukunda mutama. Twizere ko ubufasha wiwe kino kiganiro aza kugikurikirana, natagikurikirana tuzofuma tumusanza link muri inbox kugira ngo abone yuko umufasha wiwe amwemera, amukunda, abivuze imbere y'abantu benshi. Ngira kabiri bivuze benshi baheruka bavuga ku munsi wa mariage ugasanga ntaherutse gusubira kumutera iteka umuntu avuge ngo aramukunda, ariko wewe nimbone karimo abadamu bose twagaye tukorana ikiganiro nta n'umwe wese uvuga ko amukunda cyane, ariko wowe urumva ni kado nziza umuhaye, uramusubije mu nkoko bivanye n'ivyo yagukoreye. None Mama Raja bimeze gute ko mbona umenga akanyamuneza ni kenshi kandi hakiri kare, ubwo ntumenga umufasha wawe hava umusigana ibikorwa byinshi kumwemera uguha amahera, umunsi mukuru urabandanya canke uraza gutaha? Ndaza gutaha. Ndaza gutaha nakamwe kenshi kuko nawe yandungise yishimye, nanjye nza gutaha amasaha akwiye. Ku ruhande rwawe yaguhaye nk'amasaha angahe? Yambwiye 3:00 n'irenge ntarataha. 3:00 y'ijoro? Yego. Ndakuba ndi mu rugo. Nawe nkuba ari kumwe n'abandi? Ariko n'abagenzi ari ku kazi, nawe araza aho ndi ngatwamye tuyaga no kuri video. Ubwo yabonye aho ndi kumwe n'abandi badamu. Nakaye kajambo umva ubwira abadamu batarosa amahirwe nk'ayo warose, wambaye igitenge cyiza cyane uraberewe, warosa amahera gusohokera muri Ora Cafe arajimbye, usutse igisuko kimeze neza, muri make uri umudamu ari smart, usa neza cyane. Ariko no musara abadamu baza kwirirwa muhira batarosa amahirwe yo gusa neza nkuko nawe gusa tu. Nakaye kajambo wabwira bihangane n'undi mwaka bizobashikira nabo baronka amafaranga basohoke, kandi gusohoka siko biba byitwa kuri umudamu. Urashobora kuguma wagumye mu rugo ariko kwaba wiyumva kuri umudamu, gusohoka n'ibisobanura ko uri umudamu. Rero ntibihebure gusohoka ni kwinezera gusa mu bindi. Mwangene twahuye turi abadamu bose ngaha ni kunezera. Ariko ari umudamu yabyifuza ugasanga niyabona kino kiganiro aza kumva agahinda mu mutima, atasimana iyo ari kumwe umugabo ameze nk'umugabo wa Mama Raja. Nanje mba nishimye Mama Raja, mbasa neza nko kujya samba nambaye igitenge gisa neza. Nakaye kajambo mubwira nko kumuremesha kugira ngo oya yihenze, si bose basose bafite abagabo, ari n'abatabafise baje kunezera. Gikuru nuko wowe wiyumva kuri umudamu uri umumama, simbaka ngo umugabo wakurongi. Kuba uri umumama vyenyene n'agaciro gasumba kuba n'agaciro gakomeye. Ndagushimire cyane. Sawa, merci. Sawa. Amazina yawe kwitande? Nitwa Vyizigiro Melissa. Ndi mama w'abana babiri nabo ndeze. Mama w'abana babiri n'abandi bana ureze. Ego. Abana babiri bose w'umugabo umwe. Ego. Waracha witeye kuri mama w'abana benshi aho bivyariye mu nda n'abandi bose utunze mu mudugudu. Na cyane cyane. Melissa turi igenekerezo rya 8 kwezi kwa gatatu, umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe mwebwe abakenyezi. Ku ruhande rwabo watewe jewe cyambere ku ruhande rw'iwanje no banza gushimira Imana mugira byose yashyizeho uno munsi, acashimira n'Imana yaremye umukenyezi. Ego ndanezerewe cyane kubona uyu munsi uhari ku mukenyezi. Nkaba nogira ko nsaba ahubwo ko bakongera ko n'uyundi umwe ikaba nk'ibiri mu mwaka. Ego ku ruhande rw'iwawe bongeye ko iminsi nk'ibiri yo bari iminsi yo gukora iki? Ko numvise bamwe bavuga ati umunsi umwe wa off urakwiye, wewe ni uno munsi mukuru ni byahe bitaza gukwira bimwe uwosaba ati n'undi munsi ubonetse twobandaniza? Ku bisanzwe iminsi ibiri je mba numva ko ari yo sawa, tworyoherwa nyene gose kuko umunsi umwe ko turaryoherwa n'uno munsi turawushimye. Mushinga ntaye wanje ntaze kumva ko navuze ko ntawushimye ugira ntazohavura mbuza no mu wundi mwaka, nawushimye gose. Gusa nyene ibiri nayo
byumva nyene ko bica biba fresh yego ndabona ni groupe nini y'abantu bameze neza baberewe cyane bamwe twaganiriye nawe nibaza muri abakenyezi no tuzahava duheza ko mu kuganira mbega niba atari banga mu byo mwateguye ko muza gukorana no munsi ni gufungura no kunywa byonyene bimeze gute mu byo twateguye uno munsi ko biza kuba harimwo hanini ya kuyaga ivyubaka haba mu rugo mu ngo n'imiryango na cyane cyane ko turi imitima y'urugo ngo umukenyezi mutima w'urugo tukaganira kandi n'ivyubaka igihugu yego mu nyuma naho tugafungura no gufungura urazi ko bijana no kunwa tukanwa tukiginana yego nimba atari banga ndifuza kumenya kimwe canke bibiri canke bitatu mu byo mwateguye kuganira kugira ngo umukenyezi nawe ariko aratwumviriza aza kubyumviraho naho atagize amahirwe yo kwicarana namwe aza kuvuga ati aka kantu Melissa yari yarakavuze mbega hamwe nugakorera ku rugo rwanje gomera neza Melissa ubona wo ushobora kubabwira naho batari muri no groupe yanyu bamwe atari n'abagenzi bawe ariko kuba wagize no mahirwe ukaba uri kuravuga ko no Samiji ya Roy TV abaza kuyikurikira ari abakenyezi baze kumenya ati Melissa kantu yakavuze amwe nugakora mu urugo rwanje gutera imbere ego icyambere novuga mu byo tuganira uno munsi nk'abakenyezi turafise imbona kazoza ya 2040 na 2060 ico onye nk'umukenyezi w'umwizigirwa mu muryango no mu gihugu tugishira imbere mu kwiteza imbere mu migambi y'iterambere y'igihugu cacu no kwisi yose ego turaganira ivy'imigambi y'iterambere nko kudandaza korora kijambere n'ibindi byinshi nyene bishikana umukenyezi kwiterambere ry'igihugu n'iry'umuryango n'iryo kwisi yose yego ku bijanye n'indero yo kwaruka abana muri baruka abahungu n'abakobwa nabo muza kubiganira kwiki ko mbona abakenyezi aribo baba bafite indero mu kwaruka mu bana bariko baribaruka kugange ejo aho mutageze nabo bazohagere mbega byo ntimuza kubiganira kubimeze gute kuri no musi mukuru wanyu ego cyane nivyo birakenewe ko tubiganirako na cyane cyane nko kuba mama bubatse ikintu cya mbere bivanye n'ibihe turimo nivyo turiko turaganamwo kubyara ku rugero icyo ni cya mbere gikenewe kugira ngo abana bacu babandanye biga neza bafungura neza bagira amagara meza kuko kenshi uriko ubyara inahe kandi uri umukenyezi hari igihe uri cyo ufungurira abana n'ikindi gihe usanga abana batariko bariga neza cyangwa babaho neza uko byari bikwiye kumera nk'umukenyezi mu rugo cyangwa nk'umupapa mu rugo kubyara ku rugero ku bakenyezi nico kirimwo mu byo tuza kuganira yego ndagushimire cyane nibaza ko ibindi tuzogenda tubibona cyangwa tuzoganira no kundi musa atari musi mukuru wa Rowimarse gusa tumenye abakenyezi mu byo bashoboye mu terambere ryacu mu gihugu cacu cyane cyane mu muryango muzobandanye mudufasha cyane cyane uhimiriza cyane abakenyezi kujyana no kwiteza imbere benshi bavuze ko ari abagabo bagiye babarosa ibitenge byo kwambara nta numwe mu bo twaganira yambwiye ati jewe narakoze akatenge narakiguriye uwo mugabo yanyongereje ikirato canke yanyongereje mu byo mu mutwe gusa ariko nanje akanya narashizemo uruhara nibaza ko navyo muza kubiganira kugira ngo ndumva uzabona nawe ugura igitenge azabona warosa amahera menshi igikoresho uri kurakora nindace nanje ndabifuza Rowimarse wo mu wundi mwaka naje nzokigurira kugira ndamwavarize ntakagure nanje ndakiguriye ndagushimire cyane murakoze cyane mwakoze kudukurikira abataragira subscribe maze mukanirwa bya Roy TV amakuru mashasha yizeyo mbere ko ndangize rero subire kandi ndabifurije umunsi mukuru mwiza kuba mama bose kubabera umunsi mukuru wo kwiteza imbere kubabera umunsi mukuru wo kurya gusa no kunywa ahubwo kubabera umunsi mukuru wo kurabira hamwe mbega mu mwaka uheze twari tugeze he nk'umukenyezi mbega turiko tuja hehe mbega ibijanye n'ubwo turiko tubikora gute turiko turiteza imbere turiko turarera abana nk'uko bikwiye inshingano twabitegerezwa gukora tuzikora uko zibereye shimire cyane n'abo mama bose twari kumwe n'ukuri bakoze kuntera iteka nkaganira nabo ivyiyumviro vyabo ndibaza ko bizogera kure bagiye barabira hamwe muri rusange abamama bataronse uno munsi mukuru wo kuja hamwe bataronse akantu ko kwifashisha babateye intege babaremesheje abamama nabo baba babona yuko ibintu byose ari abagabo bakwiye kubikora nabo nyene bagize ico bababwiye muri rusange ndabashimiye cyane bagize ico bakora umve ko ndabashimiye bimwe byimva mu mutima
kandi banabateye n'intege mu bikorwa byose bariko barakora nk'abakenyezi mu kwiteza imbere mu kurera abana ndetse no mu kubyara bakabyagiza muri iki gihugu cyacu cy'u Burundi. Ndabashimiye mwe bivuye ku mutima ndanabifuza no musi mukuru mwiza baje kwibuka kwigirana abanyaruko banywa uduprimus abariko banywa utuve abariko banywa udufanta ndababwira tubatembe neza ariko kandi baje kwibuka kwigerera baje kwibuka gutakare ejo mu gatondo sinzokumva mu twagirana ikiganiro ngo habaye divorce canke habaye kutumvikana n'umugabo bivanye nuko bitwaye nabi nizeye ko byagenda. Ndabashimiye cyane n'abakunzi ba Ray TV ndabifuzaho muri hose kugira umunsi mukuru mwiza. Shimiye cyane na cameraman Pasipro yakoze cyane kudufata amajwi n'amasanamu bimeze neza cyane. Au revoir.